Mwaramutse canke mwiriwe bivanye n'umwe wese aho aherereye, ndabaramukije abantu mwese mwamaze gushika hano. Ndanabisigura ko cane bivuye ku mutima. Ikiganiro nk'uko twari twabitangaje ejo, nari nzi ko tuza kugitangura isaha 10 z'umurango aho ndi, isaha 4 z'ijoro. Harya ni saa 4, I think ari saa 4 canke saa 3, sinabizi amasaha mu Burundi sindabizi neza, ariko naza ko ari saa 4. Ariko vyagoranye mu buhinga bw'ivyuma, vyatugoye gatoyi, ariko nizere ko abamaze kuja kuryama bazocumviriza kuko kiri recorded. Rero ntarandiriye nk'uko titre ivuga ido nido kw'ifungwa rya Rabe n'abo bari kumwe, ivyo tutamenye. Mwumvise ko natanguje indirimbo y'igihugu cacu, indirimbo ihayagiza igihugu c'Uburundi. Nashaka kwibutsa abarundi bari hano mwese yuko Uburundi Imana yaduhaye ikaturemeramwo, ikakurema witwa Umurundi, bwarapfunywe ariko ntibwahababutse. Uburundi bwaracyuwe bufuni na buhoro ariko ntibwapfuye. N'ibiriko biraba uno musi rero, abarundi barakwiye kumenya yuko buriko burapfunywa, buriko buragerageza kwicwa ariko ntibuzopfa. Kuko Uburundi buri muri twebwe, Uburundi buri mu mitima yacu, Uburundi buri mu maraso yacu. Woronka ubwenegihugu bwa Amerika, bwa Canada, nubwo mw'ijuru, n'ubwa hehe, tanke ukiri kuri ino si, agatima kazokwama gakubita kakwibutsa ko uri Umurundi. Kanatsinda hariho identite yawe, ururimi rwawe rw'ikirundi rurakuranga nk'Umurundi. Ariya majambo ari muri iriya ndirimbo, abantu baze baribuka kuyashira mu bikorwa vyabo no mu vyiyumviro bagenderako. Imana yaduhaye Uburundi, ibandanye ibudutungira. Ese iyaba abarundi bashobora iyi ndirimbo y'igihugu ihayagiza igihugu bakayishira mu buzima bwa misi yose bwabo, ntituba tubona abantu bagurisha bene wabo, ntituba tubona abantu batanga bene wabo kugira ngo baje kwicwa, baze gutotezwa. Ntituba tubona umuntu ashobora kuza ngaha akavuga iki kintu c'ubwoko, akakigira iturufu yo kugira ngo ashobore koprima abandi. Ntituba tubona abarundi uno musi bariko barapfira muri Congo mu ngwano tutatanguye, tutazi nuko yatanguye. Ariko ihera ivuga ngo Imana yakuduhaye ikudutungire. Imana y'abasokuruza bacu, Imana yaremye Uburundi, Imana yaremye abarundi, yemeye ko tuvuka twitwa abarundi, izodutungira Uburundi, kandi umunsi umwe abarundi bazogira iteka, bumve bari proud yo kwitwa abarundi. Rero ntarandiriye, reka ntangure kino kiganiro mvuga ido nido uyu mushingantahe, reka ndamwita umushingantahe Rabe, yafunzwe, yafashwe agafungwa n'abo bari kumwe, n'Umurundi. N'Umurundi yabaye mu Burundi, yarakoze mu Burundi, hanyuma nk'abandi bose arava mu gihugu aragenda. Ariko muze kuntunga kuko jewe nza kuguma ndi hagati na hagati. Impamvu nahisemo kuguma ndi hagati na hagati, nk'uko abantu benshi babizi, ifungwa n'ifatwa ryiwe birimwo igipfungu kinini. Ifungwa n'ifatwa ryiwe n'abo bari kumwe ni ikintu
kiri un peu spécial kuko uko twari tumenyereye iperereza ry'Uburundi rikora, uko twari tumenyereye igipolisi c'Uburundi gikora, uko twari tumenyereye leta y'Uburundi ikora, iyo hari abantu bafashwe bafise ikintu bahuriyeko n'igihugu c'u Rwanda, bahora baca bihutira kuberekana mw'itangazamakuru, aho niyo batabishe ariko, bahora baca bihutira kuberekana mw'itangazamakuru, hanyuma bakavuga yuko hariho abantu bari mu migwi igwana, hariho abantu bari mu migwi ishaka guhungabanya umutekano w'igihugu, kandi Rabin uno musi nibaza ko ivyo yavuga, ama analyse yiwe, ibiganiro yahora akora ari mu gihugu c'u Rwanda, bija mu vyo novuga uno musi leta ibona nk'abasi b'igihugu abavuga biriya bintu. Nibaza uko bashobora kubona abantu hano na hano hano bino biganiro dukunda kuba turiko turakora, uko babibona niko n'ivya Rabin bashobora kuba babibona. Rero twari tumenyereye abantu nk'abo bafashwe, ikintu ca mbere bihutira iyo batishwe ico bihutira ni ukubashira imbere y'itangazamakuru, bakavuga ibintu vyinshi nk'uko mubizi, muriya Pierre Nkurikiye umuvugizi w'igipolisi agaca atangura nawe akayavuga nk'uko musanzwe mubizi, ariko kuri iyi ka ya Rabin n'abo bari kumwe ntacabaye. Kandi yafashwe itariki 28 tubimenye nta misi ingahe irahera tubimenye, ariko Imana ishimwe ko akiriho kuko amajwi yiwe aracyasohoka kandi abamurondeye baramuronse. We novuga ashobora kuba afunzwe mu buryo buri un peu spécial encore une fois kuko arashobora guhabwa telefone akavugana n'abantu, hanyuma n'ibindi tuza kugenda turumva hano muri kino kiganiro. Rero abo bafatanywe nawe nabo nyene n'abarundi usibye ko harimwo umwe w'umunyarwanda. Uwo yafashwe ari kumwe nawe w'umunyarwanda ni umujene, uwo mujene uno musi nawe nyene ubuzima bwiwe bushobora kuba butameze neza kuko umunyarwanda mu bisanzwe mu Burundi uno musi CNDD-FDD yarerekanye ko umenga ni ikibazo. Ikibazo mu bisanzwe kitari gikwiye no kuba kihari, ariko vyaragoranye. Rero reka mbanze ndababwire umwirondoro gato w'aba bantu. Rabin yitwa Dieudonné Niyukuri, avuka ku mutumba wa Mbizi muri komine Kibago mu ntara ya Makamba, ahahoze hitwa Makamba. Uno musi tumaze igihe twumva abantu b'imakamba. Ni umugabo w'imyaka 45, arubatse kandi afise abana, yahoze ari umwigisha kuri college communale Gatare, hanyuma nk'uko mubizi 2015 ivyabaye abenshi baragiye barahunga, we yahungiye mu gihugu ca Mozambique. Ariko we rero igitangaje, abarundi benshi barahunze mugabo ikintu gitangaje, we nk'umuntu umwarimu nibaza ko ata kintu kinini yari kuko yahunze mu bandi benshi, ariko ikintu gitangaje amakuru avuga yuko ubutegetsi bumaze kumubura bwugaje konte yiwe yari muri banki kugira ngo buzorabe umuntu azoja kuja gukurako amafaranga. Hanyuma murumuna we yarafashwe agiye kurondera amafaranga kuri iyo konte ya Rabin ariwe Dieudonné,
hama acajanwa mw'ibohero rikuru rya Mpimba. Aho mw'ibohero rikuru rya Mpimba ahahurira n'umuntu mu nyuma yahavuye aza ahavuye aza muri ino dosiye ya Rabe, ariwe umuntu uno musi yigize umukozi w'Imana ariko yahoze ari umu ex-FAB yitwa Alexis Hajayandi. Donc uwo bavukana na Rabe ndabasaba muze murakurikirana kuko murumva ko bino bintu umugani wa mutama ati connect the dot, mugende murakonekitinga amadot. Rabe avuka mu ntara ya Makamba muri 2015 yarahunze nk'abandi barundi. Ndabibutse ko nta kudeta yakoze, nta bindi bintu yari arimwe, yari umwigisha asanzwe wo muri école fondamentale, donc muri collège communal. Hama arahunga nk'abandi barundi bose, kandi ndibaza abarundi bahunze bari bafise n'ama fonction mu gihugu arenze kuba umwigisha muri secondaire ni benshi, hari abigisha ba kaminuza, hari abigisha baki, ariko sinumva ingene we hagiyemo akantu ko kuja gufunga konte yiwe, hanyuma baca bafata murumuna wiwe baja kumufungira mw'ibohero rikuru rya Mpimba. Aho mw'ibohero rikuru rya Mpimba cahahurira n'umuntu bivugwa ko ariwe yamutanze uno musi yitwa Alexis Hajayandi, yahoze ari umu ex-FAB, donc yahoze muri kiriya gisirikare ca leta ya kera mbere yuko abasendedefdede baza ku butegetsi. Aho rero urumva niho mu Mpimba yahahurira na murumuna wa Rabe. Muri 2024 uyu Dieudonné nyene ariwe Rabe yaravuye muri Mozambique yimukira mu gihugu c'u Rwanda. Hama mu gihugu c'u Rwanda rero niho yamenyanye n'abantu benshi bagiye batandukanye, baca batanguza channel kuri YouTube bayita Cakenge TV, yahora akoresha avuga ama analyse ibyo mu Burundi, ibyo mu karere, donc niho yavugira ivyiyumviro vyiwe kuri politiki iri mu Burundi, kuri politiki yo mu karere n'ibindi, nkuko abantu mukoresha muraba ama YouTube channel murazi ibintu bikunda gucako. Aho rero uyo Rabe yamenyanye na wa wundi yitwa Alexis Hajayandi. Uwo Alexis Hajayandi yari muri Zambia. Mubandanye mugenda murakonekitinga ya madot nababwira, kuko Mozambique na Zambia ni ibihugu bisa nk'ivyegeranye. Reka ndabe kuri map, simave mvuga amakuru, simave mvuga ivyo ntaravye neza. Bon, ya Mozambique ihana nivyo, ihana urubibe na Zambia. Yes, ihana urubibe na Zambia na Zimbabwe na Malawi. Donc uyu Rabe yari Mozambique, hama uyu Alexis nawe yahungiye muri bon, sinzi ko yahunze uraho, ariko we yagizene yari muri Zambia. Donc rero ari muri Zambia niho yaciye atangura kwandikirana n'uyu yitwa Rabe, bamara iminsi bavugana baganira barizigirana. Hama wa Alexis acava muri Zambia aza mu Rwanda. Rabe abanyarwanda bamuzi, harabona ashoboye kuvugana nabo, harabona avuganye nabo, bavuga yuko ubwa mbere yaba ahantu bitwa Rwa Rutabura, aravayo acaja kwegera ku mupaka w'u Burundi aho bita mu Bugesera. Agiye aho mu Bugesera, bamwe mu nshuti ziwe z'abanyarwanda baragize amakenga, baramubaza ati
for all the cities, for all the places ziri mu Rwanda kubera ko uhisemo kuja kuba ku mupaka mu Bugesera wegeranye n'i Burundi kandi uzi yuko ushobora kugirirwa nabi. Um, ariko arababwira ati oya, nta kibazo. Rero wa mu Alexis yaravuye muri Zambia araza mu Rwanda, barabana n'iyo rabe amezi agera kuri 2. Hanyuma bafise ivyo bariko barategura, uno munsi ntashima kuza kwinjiramo cane, ariko hano harashobora kuba hari uwundi ashaka kuvuga. Jewe nta muntu nza kwima ijambo, nta muntu nza kwima ivyiyumviro vyiwe, as long as udatukanye, utavuze ibintu bigumura abantu, utavuze ibintu bicafuza canke bityoza abandi, I'm okay. Ariko amakuru avuga yuko uyu Alex yaciye aja mu Burundi kuko bari bafite ivyo bariko barategurana na Rabe ariwe Dieudonné. We Alex yaciye ataha mu Burundi, atashe mu Burundi vyitwa ko agiye gutegura umuzo wa Alex, I mean sorry wa uyu Rabe Dieudonné. Urumva we yaciye ava mu Rwanda, mwibuke nababwiye mugende murakonekitinga y'amadote. Yavuye muri Zambia aza mu Rwanda bamarana amezi 2. Rabe yari yarimutse arava mu muji wa Kigali yimukira kuri frontière mu Bugesera, ari naho yabanye n'uyu yitwa Alex. Alex rero amaze gutaha araja mu Burundi, ivyakwirikiye turaza kubigarukako. Ahantu ariko ndababwira mu bantu bari kumwe uko vyatanguye, Rabe ndaza kumugarukako. Rero mu bo bandi bari kumwe hari umwitwa Eloi Nkurunziza. Eloi Nkurunziza nawe ni umushoramari cyangwa umu businessman. We avuka i Bujumbura, ntavuka i Makamba, avuka i Bujumbura mu gisagara muri quartier ya Bwiza. Yarakira umusore, hanyuma nawe nyene yaramaze igihe kitari novuga si kinini we agiye kuba mu Rwanda. Eloi rero yarasanzwe we akazi yakoze, yarafise imodoka ya Jeep, yari ifise na plaque y'indundi atari Nyarwanda, muze muravyumviriza, muze muragenda muconnectinga. Donc Eloi yarafise imodoka ya Jeep, aho mu Rwanda urumva yarahamaze imisi nawe nyene mu bo bafatanye na Rabe arimwo. Rero uyu ntuzeya uyu Eloi Nkurunziza we yinjiye aciye ku mupaka wa Kobero Muyinga. Ntibavanye mu Rwanda na Rabe no, yinjiye ukwiwe aca ku mupaka wa Kobero Muyinga aja guhura na Rabe mu Kirundo, ko Rabe we yinjiriye mu Kirundo. Donc urumva Eloi nawe nyene yaraciye mu Rwanda. Hanyuma uwundi ni witwa Venant Ndikumana. Venant Ndikumana we muri ntuzeya muri mission yabo yari umushoferi, ni umushoferi w'iyo mpejeje kuvuga. Nawe ni umunyabururi. Urumva we umushoferi, urumva n'umushoferi wagenda iyo bamubwiye kuja. Hama uwundi nawe bari kumwe agira gatatu ni witwa Bonaventure Nkuriyingoma, waracyari umusore mu myaka 38, avuka mu Rutana aho bita Mpinga Kayove. Ikibabaje uyu yariko aritegura gukora mariage.
ari nawe mwumvise bagumye bavuga cane, yari asanzwe ari directeur w'ikigo citwa Strong Bridge. Strong Bridge ababizi ni ikigo gifasha abantu ni nka rehabilitation, donc abantu bahoze bafata ama drugs and stuff kugira ngo basubire kuja mu buzima busanzwe. Rero uyu Bonaventure we nawe yari yakose imodoka igira gatatu. Uko mugenda murakonekitinga amadote mumvirize kugira ngo aba bantu bose bisange bose bafashwe, abantu barenze bangahe, uko bafashwe, hama à la fin turaza kugira speculation, bamwe bavuga abandi bavuga ibi. Wewe nk'umuntu, jewe hano ino space intumbero nayikoze, ndashaka ko iza guhera abantu maze iminsi numva ama space abantu bakora ngo abantu bariko barabatera ubwoba ngo abarundi ngo bikekane. Nashaka ko surtout les jeunes nibo nama ndiko ndabwira kuko ndi umwe muri bo, twirinde kugwa mu vyaha, twirinde kugwa mu mitego, kuko igihugu c'Uburundi uno munsi gifise iperereza rishobora kwinjira rigacengetera ahantu hose utashobora kwibaza, ahantu hose utoshobora kwibaza ko bishoboka. Rero hari urwaruka rwinshi ruriko rurahendwa, bamwe bababwira ko bagiye mu migwi ngo igiye kubohora igihugu, abandi bababwira ko bagiye gutabara igihugu, abandi bababwira ati ibintu bimeze uku, ugasanga barahenzwe bakishora kw'ibuye, bakishora kw'icumu, kandi mu kutamenya umuntu ugasanga ubuzima bwiwe burahasigaye. Rero jewe niyo ntumbero y'ino space, kugira ngo turabire hamwe ifatwa ryiwe n'ikintu bitandukaniye ko n'andi mafatwa twagiye turabona. Turafise abagenzi, turafise abavandimwe, turafise bene wacu bafashwe n'iperereza, uko vyagenze turabizi, uko ubuzima babayemwo turabuzi, abashoboye kurokoka turazi ingene barokotse, ariko iyi case y'aba bantu yo ni ikintu kiri unique, kiri special, kisangije ukungene vyagenze n'ukungene leta y'Uburundi uno musi yahisemwo. Baremeye ko babafise, ariko ukungene yahisemwo gutwara ino case urabona ko harimwo ibintu vyinshi à boire et à manger, ufise ubwoba. Reka mbandanye. Uyu rero Dieudonné, uyu Bonaventure Nkuringoma nawe yarafise nawe akandi kazi kiwe yari ukuzana imodoka igira gatatu. Donc iyo modoka igira gatatu nayo nyene yari yo kuja mu Kirundo. Mu Kirundo hehe hahandi wa mu Dieudonné ariwe Habe aza kuba ari. Donc bari babizi ko Dieudonné aza kuza ari kumwe n'abandi bantu, ari nayo mpamvu batwaye amamodoka. Urumva deja hari imodoka ya mbere wa wundi duhejeje kuvuga, hariho n'iyi, hanyuma hariho n'uwundi kandi ari we wa wundi yagiye imbere, Alexis, agiye gutegura ukungene bazohura. Hanyuma rero uyu Bonaventure we yagize ikibazo, imodoka yiwe aja kuyikoresha i Gitega, aho i Gitega niho bamufatiye bavuye gufata abandi. Kandi igitangaje, aho i Gitega yariko aravugana n'abandi bamubwira ati turi mu nzira turaje, ibintu ni sawa, ariko bafashwe ntibigeze bamubwira ati twafashwe, wewe raba ucike canke ibintu vyahindutse, ibintu vyagenze uko. Hanyuma uwundi rero wundi navuga ni uwitwa Fabrice Ribwira umutima. Ubu Fabrice Ribwira umutima ni umunyarwanda. Igitangaje nawe imodoka yavuyemwo arimwo mu Rwanda, iyo modoka vyari sanse ko nawe aza nk'umushoferi yariko arafasha Habe, ariko igitangaje imodoka yajemwo
ntiyigeze yinjira mu Burundi. Ariko yafashwe muri abo. Rero Habe amakuru abanyarwanda bari basanzwe bakorana ndashaka kubumvishamwo makeyi. First of all hariho ijwi ryiwe ryasohotse bagerageje kumuganiriza abamwandikiye kuko urumva umuntu yarasanzwe bakorana ibiganiro basangiye akazi. Hariho ijwi yarabasubiza donc akabarungikira ama audio kenshi ntiyaprefera ko abantu bamuhamagara straight, yaprefera ko muvugana kuri call. Muri iyi nkuru hariho umudamu wo ku Gasaro TV arivugira yuko yamwandikiye hanyuma ngo amusaba amafaranga. Ariko ayo mafaranga mu kuyamusaba je numvise ukungene yabimubwiye. Yamubwiye ati none niba mwumva amerewe nabi ati ahubwo ndungikira rero amafaranga mu mepore ngurira isoda. Iyo ariko aravuga urumva ko atari ijwi rihungabanye cane, bitandukanye n'abandi bantu iyo bafatiwe mu iperereza. Uyu Habe we telefone yiwe murumva ko bamuha umwanya wo kuyivugirako. Bon ashobora kuba ari kumwe nabo ntawobimenya, ariko we araronka umwanya wo gukoresha telefone akanaganira n'abamwandikira, akaronka umwanya wo kubarungikira ama audio. Hanyuma twari tumenyereye yuko iyo iperereza rifashe umuntu ikintu ca mbere bihutira no kukwaka telefone yawe. Telefone yawe bayikwatse baca bihutira kuja ku mbuga ngurukana bumenyi zawe bakazihindura ama password kugira ngo bazozikoreshe mu kwandikiranira n'abantu bawe mwari musanzwe muganira bashoboye gufatwa nabo. Ariko uyu Habe murabizi abantu mufise ama account ya YouTube ziba ziri muri telefone zanyu. Ushobora kugira access kuri dashboard ya YouTube yawe facilement, yaba YouTube studio canke no muri YouTube bisanzwe. Ariko ikintu gitangaje kuri iyi case ya Habe nuko YouTube yiwe nuno musi hagiyeko ikiganiro, kandi ikiganiro cagiyeko cashizweko n'umuntu avuga yuko abantu ntibagira ikibazo, YouTube yiwe izobandanya gufonctiona. Siwe yagishizeko n'umugenzi wiwe. Ariko hano utubazo ca nibaza mbega ni gute iperereza ry'Uburundi ryamuretse ntirihindure ntirimanipire iriya YouTube yiwe mu gihe tuzi ibintu yahora avugirako n'ivyo yahora avugira ku yandi ma YouTube channel, bakareka umuntu ari hanze kuko uriko arabikora ari mu Rwanda akabandanya afise access kuri iyo YouTube, kandi ari mw'iperereza, abo mw'iperereza bafata telefone yiwe. Ico ni ikindi kibazo umuntu yibaza. Hanyuma ku bintu yavuga navyo, hariho space nagiye ko ryari y'abantu ziri ku nama. Mu kanya ariko ndavuga ngo abanyamakamba bamaze imisi bari hano kuri à la une. N'uyu Rabe natangaye numvise ko ari umunyamakamba, na ziri ku nama nkaca numva ko ari umunyamakamba. Bavuze yuko batanguye kumenya ibintu vya Red Tabara, ngo ingene Red Tabara yishe abantu, ingene Red Tabara yishe abana b'abatutsi, ingene Red Tabara yakuye abana b'abatutsi mu nkambi mu Rwanda. Natanguye navyumvise hirya y'ejo muri space bariko barakora, bavuga yuko batanguye kuvyumva babikuye kuri Habe. Vyavuzwe n'umuntu yitwa Raissa yita Nyambo. Urumva je nari nzi ko ari amatohoza bagize, bafise imiryango canke bafise, ariko baravuze neza yuko bo batangura kuvyumva amakuru bayaronse ku muntu yitwa Habe, aribo babahaye ayo makuru y'ibintu vya Red Tabara. Navyo ivyo ku bantu mwagiye murakurikirana uko ibintu vyagiye birevuriwa, navyo nyene ya madota abantu bagenda baraterateranya urashobora kuyateranya. Hanyuma ikindi naco
nagira mbwira abantu, hari abantu bagumye bavuga hano n'u Rwanda, u Rwanda ça n'a rien à voir n'igihugu c'u Rwanda, kuko nagira ndabibutse amategeko mpuzamahanga agenga impunzi. Impunzi iyo idesize gutaha mu gihugu cayo, ntushobora kumwankira. Impunzi iri mu gihugu cawe ufise uburenganzira 100% bwo kumurindira umutekano. Ariko mu gihe yadesize akavuga ati je vais rentrer, wewe nk'igihugu nta kindi kintu uba ukimuraba k'uyo muntu, kuko umubujije gutaha uba urenze amasezerano mpuzamahanga ajejwe agateka k'impunzi. Impunzi ifise uburenganzira bwo kuza gusaba ubuhungiro mu gihugu cawe, ifise n'uburenganzira bwo kuvuga ati ndatashe. Gusa ikibazo kica gisigara, eske yaciye muri procedure zicamwo kugira ngo impunzi yari mu gihugu itahe? Eske yari yanditswe nk'impunzi mu gihugu c'u Rwanda, canke yari yinjiye nk'impunzi yari isanzwe iri muri Mozambique? Kandi nimba yinjiranye na passport y'u Burundi, kwinjira mu Rwanda nta kindi kintu bagusaba ko n'umunyagihugu wa East Africa. Ibyo basigara bacunga baraba ko utaje guhungabanya umutekano, ibyo nibiraba ni security, ni internal security y'igihugu kiba ubugiyemo. Rero abantu bariko barashaka gufatanya ibi bintu, u Rwanda rwaramutanze, u Rwanda no, kuko amakuru ndaza kubibumvisha, uyu Muhabe yarasezeye aho yari asanzwe akora, abo bari basanzwe bakorana, yari amaze almost amezi 2 ababwira ko atazosubira gukora, ariko aritegura kugenda. Gusa ikintu gitangaje, impamvu yari azi ibyo agiyemwo, yababwira ko agira asubire muri Mozambique. Alors, umuntu yavuga ko agira asubire muri Mozambique, uwo mwankira gute? Ntushobora kumwankira. Rero umuntu ariko arashaka kwasosiya u Rwanda n'ikibazo c'uyu mugabo, ariko abikora nkana. Agize ikibazo ari ku butaka bw'u Rwanda, aha arabibaza. U Rwanda rufise inshingano canke rufise responsabilité ku muntu ari muri ico gihugu. Ariko mu gihe umuntu ahisemwo kuva muri ico gihugu, ntushobora kumutangira. Kevin, urashobora gufunga mikro yawe? Ntushobora kumutangira. Ari nayo mpamvu abo bakoranye, abo bagendana, baravuga neza yuko mu kazi bari bagiye kumwongera amafaranga, kuko nka contrat arababwira toya, jewe ntimunyongera yandi, ntituzove tugira ibyo dupfa, kubera ko akazi kanje kwezi kunuku kazoba karangiye, nta yindi contrat nkeneye. Yariteguye, abo bari kumwe bari babizi ko ariko aritegura kuvayo. Bivuze ngo si ibintu vyaje giturumbuka bimugwako, baraza baramufata, baramushimuta, canke baramukorera, baramusinziriza yiriwe turuva ari mu Burundi. Oya, yagiyeyo ari ibintu yateguye, cyane ko mwumvise yuko uwo witwa Alexis bari baravuganye, yaragiye iwiwe amarayo iminsi, hama arataha mu Burundi nk'ugiye kumutegurira ingene ataha. Ariko akabazo jesha nibaza, nababwiye jewe ikintu cyose nama ngerageza kuronderamwo ibibazo nibazamwo mu kintu cose. Umwigisha wo muri college communale 2015 arahunze, ahungiye muri Mozambique. Leta y'u Burundi, ubutegetsi bw'u Burundi bumenye ko yagiye, buciye bwugaza konte yiwe. Hanyuma baciye bafata uwo bavukana baramufunze, wagiye kurondera ayo mafaranga. Iyo ni inkuru dukesha Focode. Mu matohoza ya Focode, ayo n'amakuru bavuze. Hanyuma baramufunze uwo bavukana. Mu nyuma umuntu yagiye kumutegurira ingene ataha mu Burundi, nawe
ni umuntu asanzwe ari mu gasho mu mpimba yamenyanye na mutoyi wiwe, mutoyi we caramuconnectinga na wa wundi ingene uwo mu ex fabe yafunguwe. Navyo mwanze muvyiyumvire, hanyuma mugende murakonectinga amadote, muraza kumenya vy'ukuri ikihishije inyuma ya bino bintu. Nagira ndabumvishe gatoya ijwi ryiwe abagerageje kumuvugisha kumwandikira. Mwiriwe umeze gute? Aisha nibaza ko ivyo ari bihuha atawe bifatiye kuri, gusa nibaza nababona ko nagize iminsi ntaja kwica kenge shirako ibiganiro bagaca bibaza rero ngo arapfuye. Ariko vuba ndasubira kuyarimana canke naho ninabona itameze neza hindure ngiri yindi n'ibisanzwe, ariko ico bikora co ndiho urumva ko ndiko ndavuga, sinovuga ntariho. Rero jewe ndahari kabisa. Mumeze gute none? Aho ndukiye agafana uriko urambika? Aha ni abo bakorana, amina abo bari basanzwe baganira, abo bakorana mu byo biganiro byo kuri YouTube mu Rwanda, bumvise ari amakuru avuga yuko yafashwe, baragira ubwoba kuko twese turabizi iyo umuntu afashwe n'iperereza ry'u Burundi, twarabonye abafashwe bamwe bavayo inzara zazutse, abandi bavayo bamugarijwe igufa, basizikarijwe ubuzima, abo nabo bagize amahirwe yo kuvayo. Rero we ntiwokumva ngo umuntu yafashwe n'iperereza kandi uzi ibintu yahora avuga, uzi ibintu yahora akora, hanyuma ngo uvuge ati biroroshe. Baramwandikiye, baratelefone, à la fin arabishura, nuko yabishuye. Ari naho haciye hava biriya bamwe mu banyarwanda bo kuri YouTube bavuze yuko abamufashe bariko bashaka amafaranga, ariko murumva yavuze ngo wewe uriko urambika ntapfuye, ati ahubwo ngurira agasoda. Ni nkaho yaramubwiye ati ahubwo mpapore. Hanyuma ikindi naco cano yiwe urumva yaravuze ati yari imaze iminsi itajako ibintu, ariko very soon nasubira kuyarimanta canke mpindure ngire n'iyindi. Uno munsi bayarimanse, ariko hakoresha uwundi muntu atari we avuga yuko ego cano, kandi siwo gusa, hari hashize n'indi minsi 3 hari ikindi kiganiro kigiyeko atari wagishizeko, gishize kundi muntu. Ca kibazo nababaza nti umuntu afise account ya YouTube, telefoni yiwe arafashwe n'iperereza, ikintu ca mbere bafata baraca bayirukanga bakaja kurondera ama contact, abantu muvugana, abantu bose mugirana, abantu mufitanye ama nimero ya WhatsApp, ibiki n'ibiki, account zawe zose bagahindura ku buryo bahindura ibintu vyose. Ariko we jusqu'aujourd'hui account yiwe iracyari accessible, n'abantu bari basanzwe bakorana, kuko n'ikimenyimenyi uri mu Rwanda arashobora kuyinjiramwo agashirako ikiganiro. Reka nakire gatoyi Ray, ndagarutse. Ray, urashobora gufata ijambo, ndaje. Yego, merci Wilson kuri expose iri très brillant wagize. Je nagira mbandanye ndabasigurira umutego w'iperereza, iperereza rimaze iminsi rikorera abarundi. Uwo mutego, comme on dit, on n'a pas inventé la roue, canke nk'uko abaswisi bavuga, on cuira toujours avec de l'eau. Ngira ndabereka imitego yabaye de par le passé, muce muraba n'imitego iriko iraba muri no misi. Iyo mitego yubatse gute? CNDD-FDD irabizi kwitwara nabi, irabizi ko abarundi bazokwama bahaguruka kugira bayigwanye, kandi irabizi ko abarundi babizi yuko uburyo bwonyene buhari bwo kuyigwanya ari gufata inkoho bakarasana, kuko nivyo bama bavuga bati
iki gihugu si umukate umwana aririra, nta bintu vy'amatora, d'ailleurs ibihano na 9% muri ino misi. Donc CNDD-FDD irabizi ko abarundi bari prêt kugwana nabo. Muti none umutego bafise n'uyuwe. Misi yose iyo hariho abarundi biyorganije, CNDD-FDD hakugwanya abo bariko bariyorganiza, babatega umutego bababwira bati turi kumwe namwe, barungika des infiltrés bababwira ngo hariho iyindi groupe, misi yose hama hariho iyindi groupe, abandi bantu ngo bari organize nkamwe kandi musangiye umugambi, ngo nimugende mubahojwanye ngo muca mukora umugambi neza. Exemple ya mbere ibabaje ni muri 2015 ivyashikiye abajeune igihe bababesha ngo nimuje mu makambi ngo hari abasirikare benshi babarindiriye kugira bace babafasha. Bagiye mu makambi basanga ahubwo hari abasirikare babarindiriye kugira babarase. Hariho ivyabaye muri 2012 atake yakozwe n'abantu bitwa FPM abatabazi, harapfa abajeune barenga 120. Yari ikozwe d'ailleurs n'uyo mu Alexis Hajayandi. Wewe urumva ivyiwe twarabimenye, ba Fokode baravyanditse, mwarashoboye gusoma histoire yiwe, mutayisomye turashobora kuyiba partager, le tweet iranditse kuri ntuze ya Fokode. Abandi bantu babaye piège muri 2015 sinzi ko mwibuka umumajoro umukoloneli yitwa Edouard Shimirimana yakorana n'uwundi mu ex PMPA yitwa Mahopa. Edouard na Mahopa bakreye Forebu. Forebu iraronka succès mu bantu benshi cane. Abadede baca bakina wa mutego nyene, bamubesha bati nimuze ngaha muri Tanzania hari impunzi nyinshi cane zibarindiriye kugira mukorane. Baca bariruka muri Tanzania, histoire y'ivyabashikiye mwese murayibuka. Si ivyo vyonyene vyagenze, muribuka Kabarore. Kabarore yoyo yabaye ari Alexis Hajayandi wenyene ariko aravyigirira, yiyicariye muri prison ku Musaga. Aho bagenda barafata abana bo mu Kirundo barabateresha ikambi kugira leta icigenda ibayore, bace en fait pour casser les dynamiques. Rero igituma nabashiriye ko aya ma link yose yari kugira ndabereke ukuntu ibintu vyagiye biragenda. Narababwiye kuva kera yuko CNDD-FDD umusi ikubitwa Kicanga, nabashiriye ko tweet ya Kicanga. Kicanga vyabaye kabiri. Hariho umusi umwe aba M23 binjiye, hama baravayo, haba vya bindi abarundi bagiyeyo nka East Africa ari aba peacekeeper, ari abantu de la paix, les troupes zari zije gukomeza amahoro. Ico gihe abarundi baca bambara impuzu za FRDC. Ils ont pris parti barataka aba M23. Mu nyuma M23 irivanja, iratsinda, irafata Kicanga. Murashobora kuraba la date y'ico gihe. Kuva ico gihe hari abantu ngaha ku matweet bahora baririmba bati never agize tweet baramukomera amashi bakamwita mon président. Ariko kuva ico gihe M23 ikubise abasirikare b'abarundi Kicanga, baba patriote benshi baciye baza kwiyita aba super tutsi ngaha kuri Twitter, baca batangura no kwiyegereza aba M23 kugira babasumba urusaku. Murashobora kuja kuraba ku matweet y'abo bantu bose, murabi iyi tweet nashize ko hejuru kuva le 15 octobre 2023 hari abantu bari bagitwita ko Neva ari we president wabo, ko bamukunda tututu. Mu nyuma baca bararonka ordre yo guhindura vyose. Hari abantu Neva avuze baca batwita ngo shinga icumu mu mashinga. Abo ubu vyitwa ko ari abaopoza. Vyose vyatanguye Octobre 2023. Iyo stratégie ya Octobre 2023 bayigize gute? Bayigize en deux parties. Kwa kundi nyene bama bagira.
barazi neza yuko écoute nkuko hari abarundi kera bagiye gufasha FPR itashe muri 94 bien évidemment écoute uri umujeune peut-être hari abagiye gufasha M23 hari abagiye muri sous-région après tout gufasha des luttes ni à chacun selon uko avyiyumvamo CNDD-FDD yashatse ko infiltra ikikoresha abo bantu je vous rappelle mwese ni mugende muraba ama Twitter yabo ku ma Twitter yabo mu manyama yabo ntibarabifuta baraba ProDD kuva 2023 octobre baca barahindukira baca baba aba super tutsi rero umugambi wabo wari wubatse gute d'abord il faut qu'on infiltra izo milieu zose ziriko ziriorganiza kuzinfiltra baraje bari infiltra sawa sawa kugira bamenye ko ari ikiriko kiraba bakanivugisha ngo nta biriko biraba ngo nta opposition y'u Burundi baho kugira hagira abantu bace banyerera batangure kuvuga ngo yangurega birahari uco usanga umuntu atanguye kuvuga ivyo ariko arakora ahandi baca bagira wa mugambi bamye bagira kuva kera wo kuvuga ko ari abandi bantu mu Burundi benshi cyane ngo baba Fabe ngo baba FNL ngo babaki ngo bariko bari organize ngo kugira ngo abo bantu bari mu Burundi ngo bazoce bahuza inguvu n'abari hanze uyo mugambi bawugize kuva kera bama bawugira sinze ko mwibuka ko hari abajene bigeze gutraversa kandi bafasha amabato baza bari 200 baca mu Rumonge bibaza ngo hari abantu babarindiriye mu Burundi baca babafasha urugamba basanga ni Dedi barindiriye icira barasa nababwiye abajene bo muri 2015 bakababesha ngo genda mu makambi ngo hari abasirikare babarindiriye baca babafasha urugamba bakirotruva mu ikambi atani nko bafise bakaca babarasa rero ivyo nivyo bashatse gukina contre umuntu wese azotera Burundi ejo bundi bashaka kubwira uwo muntu ari mu Burundi ejo bundi azotera ati ingonani turi benshi cyane tukurindiriye tugira tugufasha urugamba twikure dede umuntu acaza ari kuzurutwe bace bamukubita urusase uwo ni wo mugambi bafise kuva kera niyo strategie bamye bakoresha kuva kera ni kuza bakakwinfiltra ico kintu cyo kwinfiltra bakakubesha ko ari benshi cyane bari contre dede nivyo abarundi nka bose bari contre dede na dede irabizi mugabo yo yici ko infiltra ikacizika kubwira ati rero ni muze ofete uze wijajara uzure kuzurutwe wibaza ngo hari abantu benshi bakurindiriye kumbe nivyo hari abantu benshi bakurindiriye ariko n'abadede uba wabeshwe uba waguye mu mutego ico bica mbere mukwiye kumenya ko mu gihe atoka mu makuru yose twaronse Rabine yoba yaguye muri uwo mutego uyu muntu Alexis Hajayandi yaramwemeje mu buryo bwinshi bw'ubwenge misi ya mbere akamubwira ati wewe Rabine rungika ngo aba espion ayo n'amakuru niko twavyumvise ngo Rabine ngo akarungika abantu wa mu Alexis Hajayandi akamubwira ati hewe hantu bashikira uno musi midi et demi canke midi 35 haraza kuba umukwabo w'amakaye de ménage uco bakurayo akaca bakurayo hakiri kare kandi akazabona wa mukwabo wabaye pore barabine batangura kwibaza yuko bafise information ku bintu vyose documentation iriko irakora kumbe bariko barabakina mu mutwe ba bantu ikindi kintu ca kabiri nibagiye kubabwira iyo strategie CNDD-FDD ikoresha hamwe n'abakenyera rugamba benshi muri diaspora bakunda kugira ama space yo kwemeza abantu qu'il y a des gens à l'intérieur du pays même bariko bari organiza ni strategie ituma muri diaspora muronka ubunebwe ituma abantu bari mu Rwanda canke hehe Tanzania Congo baronka ubunebwe bibwira ati bigira vyikore mu Burundi ugaca usanga 10 ans zirarenganye gutyo n'uwari prêt kwiorganiza hanze bakaca bamubwira ati okay ingufashanye inguvu natwe wewe akaca kubitwa ubusasi donc iyo strategie mwumve ko niyo bazokwama bakoresha hari uwiorganiza ari hanze atahatahe nayo uwazosanga indani azomusange aho wewe yafashe tout simplement nayo ivyo byo kwibaza byo kugwa muri ayo mapiège nuko so general amakuru naronse yemeza yuko Rabine yinjiye azi neza yuko hari nk'abantu vema bamurindiriye bari kuri kote yiwe apana bamurindiriye kugira bamufunge ahubwo bamurindiriye
kugira bamufashe peut-être urugamba. Hama kubera bari baramwemeje yuko bametrize amakuru yose biriko biraba muri documentation, et d'ailleurs barabimetriza kuko barabo muri documentation nyene. Yagira ati jewe nk'ubu hoza nk'akagari ka documentation kumfata, hatukanza kuba mfise nk'abantu 12 baca bayirasa nkaronka nk'umwanya wo kwiruka. Donc yaguye mu binyoma nk'uko Edouard Nshimirimana na Mahopa baguye mu binyoma, nk'uko abarundi benshi bamaze kugwa mu binyoma, kandi uwo mutego wa documentation barundi kazi namwe nimwiyumvire. Umuntu kwiyorganiza mu Burundi, mu gihugu nta matara, amamega arazimvye, nahuye imbonerakure ziri hose, wombwira gute ko abantu bokwiyorganiza mu Burundi kurusha uko bokwiyorganiza bari hanze? Ngo mu Burundi ngo babarindiriye ngo barenga ibihumbi n'ibihumbi. Oya, misi yose c'est plus facile kwiyorganiza hanze, nico gituma umuntu ahunga kugira d'abord aronka umwanya wo kubaho, wo guhema no kuyaga n'abandi bantu. So kimwe ca mbere mena umutwe, hama abanse kugwa dans le piège bakaca babatuka ngo bajyaya he ngo nabakite. Utaguye muri piège yabo dede ikirungika ba bantu bahora bayikomera amashi muri 2023 gushika muri octobre 2023 ikace barungika ko kwita kite kuko wewe tu n'es pas tombé dans le piège. Nuko rero Wilson je nahejeje kuvuga, abantu nibashaka kumenya izindi détails narinze non plus gutanga izidakenewe, on peut les aider à comprendre ce qui s'est passé. Mais ico mwotahura nuko Alexis Hajayandi yari yemeje Rabine yuko hariho nk'ikintu c'ikiriberion catari yakoze mu gihugu, hama Rabine yari yibaza ko ari numero 2. Hariho n'undi muntu wo muri diaspora ntaza kuvuga izina, araza kwimenya, yari yibaza ko ari chef des opérations militaires, arakunze kuvuga amaspace n'amanyama menshi. Hariho uwundi, bon bref, ibintu byabo nyene urumva nta kundi baguye mu mutego w'iperereza, hama iraba desinforma, irabatuma gutuka abatayiyoboka, urumva. Nuko Wilson wagarutse. Ego ndahari. Sharangabo sinzi urashobora gusubira kurungika request. Nari mbonye ko warusavye request hama bica biravamo. Urashobora gusubira kuyirungika, sinzi ko bigenze. Anyway, hano jewe ivyo mvuga kenshi ndakunda kwirimita mu vyo mvuga kuko ibintu ntafitiye gihamya canke ibintu ntazi umuntu yanditse avuga ko abifitiye gihamya birangora kubispekirako cane, ari naco gituma mu ntumbero ya space je nakoze nari nifuza mostly ahanini nabivuze kugira inama canke ni nka clin day kugwaruka ruriko rurahendwa. Ni 50-50 wanje. Uyu Dieudonné ariwe Rabe ashobora kuba nakorera iperereza. Who knows? Canke akaba yaguye mu mutego w'iperereza. Nivyo bibiri. Kuko uno musi jewe bambwiye ati Wilson dutahe i Bujumbura. Ndanabitwenze kuko sinzi ukungene vyoba buriya nta kintu kibabaza nko kubura umuvyeyi ntuje kumuhamba. Niba uri capable yo gukora ico kintu ukavuga ati nta kundi, sinzi ikindi kintu umuntu yoza akakubwira gituma uba convinced. Kuko n'abavuga yuko yoba donc ari umugwi w'ikiroberi yaragiyemo. Ico kiroberi kitaratera ahantu na hamwe mu Burundi ngo bivugwe yuko ati bafasha canke vyagenze uku, wogaca wishorera ukagenda ngo ugiye muri ico kiroberi utagitanguye. Does it really make sense? No, to me ntibimaking a sense. Ikindi naco
abagenzi biwe b'abanyarwanda. Bon, ndaza guplayinga ama gatoyi mu ka extrait kabo bakorana. Yasezeye akababwira ko agira aje muri Mozambique. Hanyuma agaca mu Kirundo. Mbega ko tuzi neza nta banyarwanda bashobora kurenga abantu bafitaniye lien n'u Rwanda mu Burundi bashobora kurenga batatu. Uno munsi tureke n'abavuye hanze y'u Burundi, indani mu gihugu abajene barenze batatu bicaranye sometimes barafatwa kuko hari ubwoba. Aba bategetsi bo mu Burundi bafite ubwoba yuko barazi ko abanyagihugu bari sad, barazi ko abanyagihugu bose barushe. So bafite ubwoba ko hashobora kuba insurrection, bafite ubwoba ko hashobora kuba revolution, ku buryo badashobora kureka abantu barenze batatu bane babe bari kumwe facilement nk'uko wonya atari ikintu gisanzwe kizwi, nimba ari urubanza barimwo, nimba ari ikindi kintu gisanzwe ari ibintu biri general. Ariko wewe uravuye mu Rwanda uri kumwe n'abandi bantu, amamodoka murakotesheje, eske yaragiye mu biki vyatuma rema umuntu aba convinced. Hanyuma ikindi naco, uyu mu Alexis Hajayandi, amakuru je nasomye kuri Focode, n'umuntu intuze umwirondoro wiwe ubuzima bwe ni gipfungu gusa. None uyu Rabe we yari arashoboye kudemaska ivyo bintu byose abandi bose batashoboye kumenya. Deja n'iryo zina Alexis Hajayandi bamwe bavuga ko ayo mazina atari y'abavyeyi biwe bamuhaye. Hanyuma iyo avuka bamwe bavuga ati avuka mu Rutana, abandi atoya ntavuka mu Rutana. Ivyo bintu byose umuntu afite ico gifungu cyose kiri kuri we kingana uko, eske uyu mu Dieudonné ariho nababwiye ko je ni 50-50, ndacariko ndarondera ariko ni 50-50 kuko niba koko yarasanzwe azuyo, urumva hari ibindi bavugana bazinanye mwe twe tutazi. Ariko nimba ataramuzi, nimba nawe amuzi kuko yamuhawe na murumuna we bari bafunganwe, kazoba harimo gusamara kurenze. Arivyo mbwira les jeunes, ntimusamare ngo mugwe mu mitego muje kwitura kwibuye, muje kwita kwirisongoye ngo hari abantu babemereye bababwiye ngo bagiye ngo mugiye muri revolution, ngo mugiye kubohora igihugu, ngo mugiye gukora ibiki. Hano hari abantu baza bagakora space from Monday to Sunday babumvisha yuko no urumva revolution suko bigenda n'ibintu turiko turabitegura wewe ugacujana gukumva ngo uyu muntu Guevara ntushaka gusaba nta n'isoni ashaka gusaba ijambo muri space yiwanje. Guevara nta soni muri space je nakuzuruba kugasaba ijambo wewe ufite iki cyo kuvuga wewe Jesus. Umva ntuzongere wazimiye uzi ugenda mu bigarasha bigenzi byawe ujye gusaba ijambo hano nta tumuka genda siswe no kukubona n'imbere yanje nta soni tumiwe. So abantu bakaza hano bakabumvisha yuko they are fighting for you. Ikibazo umuntu wese akwiye kwibaza, okay, you are fighting for me, uriko uragwanira ubwoko bw'iwanje, why mu bwoko uriko uragwanira you don't wanna include abandi barundi? Umuntu niyaza kukubwira ko kuzotabagwa n'ubwoko bwawe gusa, imvugo ziri hano murazimenyereye ngo abantu ngo ubwoko bwaravugiwe ngo urumva kuri kote y'abahutu ngo abo bahima
ngo ibiki n'ibiki ngo babahima urumva ngo bashaka kugaruka ku butegetsi kuri kote y'abatutsi ukaza wumva umuntu araje akubwira ngo imyaka abahutu mwatuvugiye ngo irahagije ngo n'umunsi umututsi ngo agomba kwivugira uvugiwe n'umuhutu afise intention ivy'ukuri abona kurenganya ikibazo kirihe so ibi ndabivuze kubera ko hari abantu bagwa muri iyo mitego kumva ko umuntu mu gito kuva kwa mbere gushika kwa mungu ariko aravuga ku bwoko bw'iwawe ukumva umengana urukundo agufitiye alors que muri kino gihe tugezemo akamanyu k'umutsima abantu baragurisha abandi kubera akamanyu k'umutsima gusa akamanyu k'umutsima umuntu akagurisha uwundi mwibuke nama mbwira abantu tuvugana reka ndabivugira aho tuvuno muzi mwibuke CNDD-FDD iyo yajiva iyo yiteguriye iyo yatanguriye kwikomereza c'était en Tanzanie mon cher ami nimba hari igihugu umutama Nyerere yasize yubatse iperereza ryiza rikora ryinjira ni Tanzania uriya yari mastermind w'ikintu cyitwa icengezamatwara uno munsi Tanzania kuba mubona Tanzania abantu bavuga ururimi rumwe bose bavuga igiswahili siko byahotse iriya ni work ya Nyerere rero aba badede barize ikintu cyitwa infiltration bari infiltra muri mwebwe nyene hari umugani uvuga ngo nzogura umwe muri bo niwe azonzanira abandi niwe azogurisha abandi bene wabo ivyo barabishoboye rero abajene muri ko murabeshwa nukuri nta muntu mbwiye ngo ntatabare turose abatabazi benshi ni Imana izobicanye ariko use your brain koresha ubwenge Imana yaguhaye umuntu yoba yaguhaye ibigusinziriza ubwenge gute kubujya kubwira ngo ingo dutaye mu Burundi nta kintu na kimwe nza kuba uko nukumva yuko wagaye birenze abantu bafise igihugu bafise iperereza bafise igipolisi bafise igisirikare bafise ibintu byose ku buryo wumva yuko we uza kwinjira invisible ari umuntu en plus uriya uyu muhabe c'est pas quelqu'un yahora avugira n'inyuma ya screen yavuga abantu bamubona amaso yiwe bamubona ariko nababwiye ngo ni 50-50 impamvu bavuga 50-50 ni kugira ngo ushobore kuvuga ngo nubwo yo bakorera iperereza turabizi abantu bakoreye iperereza iyo bakoze ibyo badashaka barabica and no one deserve gupfa amakosa yose waba wakoze icyaha cyose waba wakoze amategeko y'u Burundi nta gihano cy'urupfu ashiraho nubwo yo bakorera iperereza mvuga ngo semerera ntimumwice uyo murabe ntimwice abo bantu bari kumwe turabizi ko ari mwe mu mufise niba bakorera atabakorera ubuzima bwiwe ni ntavogerwa nta cyaha yakoze cyo kumwicisha ariko les jeunes hari abajene bavuye mu bihugu no muri Kongo ngo bagiye kwinjira ibirobere ikirobere agiye kwinjira ni icyahe ngo bamubwiye ngo agiye kwinjira muri M23 ari umurundi ese ubwo si ubwenge buke umuntu aba afise ku buryo uri umurundi uvuye mu ufashe ibirometero birenze 6,000 ufashe indege y'amasaha 10 ngo ugiye muri Kongo kwinjira mu kirobere cya M23 kugira izoze kubohora Burundi cyangwa kugira izoze kubohora Kongo M23 bari ko baragwanira koze yabo muri Kongo gufasha sindavyasi ariko niba uno munsi Tshisekedi ariko aravuga ati M23 saba kongomani n'abanyarwanda nibagusanga yari umurundi uri kuravuga ikirundi
urumva utazokwegeye na babandi bari bafise cause bariko baragwanira y'ukuri. Bon, reka nakire Sharangabo. Leopold ijambo ni ryawe. nakumvise bwana Wilson. Jewe arico nagira mvuge ko kuri ico kintu umuntu wese ugitangura histoire yose ko wayivuze uranavuga ko uri 50-50 ariko numvije neza numvise utari muri 50